Ndi niteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza. Ano makuru ya kano kanya arabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Muganga Christophe Sahabo ntibikunze ko abandanya kumvirizwa kubera uburwayi afise. Muganga Sahabo Christophe yahoze arongoye ibitaro Kira yarengutse imbere y'abacamanza arwaye cane indwara y'umutima na asima. Sahabo akaba yari yavuye mw'ibohero rikuru rya Ruyigi mu gitondo co kuri uwu wa kabiri isaha 11 z'igitondo azanwa n'imodoka y'iperereza. Urubanza rugiye gutangura yafashwe no kudahwa bikomeye bituma urubanza ruhagarara nk'uko tubikesha Antoine Kaburahe arongoye ikimenyeshamakuru Iwacu. Muganga Christophe Sahabo akaba apfunzwe guhera mu kwezi kwa Ndamukiza 2022 akaba yagirizwa icaha co guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Vyinshi kuri iyo nkuru ni ngaha kuri no mbonesha kure ntuje kure. Nayo kandi umugambwe Sahwanya Frodebu ubandanya gukorerwa gatotezo. Iyi muriko murabona ni ingoro y'umugambwe Sahwanya Frodebu iri ku mutumba Butembe zone Butanuka komine Mpanda mu ntara ya Bubanza yarayibomowe n'urwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nk'uko bishikirizwa na Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu ku rubuga rwiwe X rwahoze ari Twitter. Umugambwe Sahwanya Frodebu umaze iminsi ukorerwa gatotezo mu gusamburirwa ingoro zawo hamwe no kunyuruza amabendera y'uwo mugambwe mu mihingo itandukanye y'igihugu. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi ishirahamwe Parise mu bati imitima y'abarundi irindiranye igishika no kubona igitoro cinshi cavuzwe n'abategetsi bo hejuru gishitse mu gihugu maze ikibazo c'ikena ry'igitoro kigakemuka. Muri Parise mu kandi basaba leta y'u Burundi gukemura ico kibazo c'igitoro imbere y'uko umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 utangura. Igitoro ubu kikaba kivugirwa ku mbuga ngurukana bumenyi ariko abategetsi ntaco bashima gushikiriza ku bivurwa vyose vy'ikena ry'igitoro n'umuti ushoboka kuri kino kibazo. N'ubu abarundi baraciteze igitoro cemewe na Evariste Ndayishimiye kingana n'ubwato butatu bwuzuye. Vyinshi ni mukanye mu buryo bw'idonido wija kure. Nayo kandi abavyeyi n'abana ntibabona aho bari bute umutwe muri iki gihe hegereje gutangura umwaka w'ishure. Mu Burundi na cane cane mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura ahari ibisata bikukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'ibisata vy'intwaro bikomakomeye ntihakirabwa amashuri atanga ubumenyi ahubwo baraba hafi. Ukutumvikana hagati y'abana n'abavyeyi ni kwinshi. Umunyeshuri wo mu mwaka w'icenda umwaka uhezwa n'ikibazo gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashure avuga ko yashavuriye umuvyeyi wiwe igihe yamenya ko agiye guhindura ishure. Nta rindi shure nigeze ncako kuva mw'ishure ryo kwimenyereza uko akaba ariko bivugwa na Claude Igiraneza. Niho hari abagenzi banje dukina abigisha niba abandi nyene haraheze imyaka myinshi na cane cane ko ntanguye umwaka wa nyuma w'amashure uhezwa n'ikibazo ca leta. Singomba guhindura ishuri uko akaba ariko uwo munyeshure avugana agashavu. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko inakivare mw'ikambi ihaye indaro impunzi hibonekeje abagwaye agasama. Hatangajwe ko hibonekeje indwara ikaze ifatira ku bihimba vy'ihemero kandi yandukira cane.
indwara yitwa agasama mu ikambi y'impunzi ya Nakivale. Mu ngingo zafashwe vyihutirwa hakaba hariho urucanco rwihuta ku bana bose bafise amezi ari hagati y'icenda ndetse na 15. Nakivale irimwo abantu barenga ibihumbi 140 harimwo ibihumbi birenga 33 vy'impunzi z'abarundi. Iyo ndwara ikaze yatanguye kwibonekeza muri zone ya Kashojwa B mu kiringo kidashika ukwezi, abarenga 20 baramaze gufatwa. Ni ibiharuro bitangwa n'abajejwe amagara y'abantu. Abo bagwayi bose barinjijwe mu bitaro vyo mu mavuriro yo mw'ikambi. Iyo ndwara kandi ikaba iriko irarandagata mu bindi bisagara ku bw'amasoko yacu. Sayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Amakuru ya kano kanya nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ku ngorane z'ibitoro. Abavyeyi n'abana ntibariko barabona aho bata umutwe muri iki gihe hegereje gutangura umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 mu Burundi, na cane cane mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, ahari ibisata bikukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'ibisata vy'intwaro bikomakomeye. Ntihakirabwa amashuri atanga ubumenyi, ahubwo baraba hafi. Ukutumvikana hagati y'abana n'abavyeyi ni kwinshi. Umunyeshure wo mu mwaka w'icenda, umwaka uhezwa n'ikibazo gitanga uburenganzira bwo kubandanya amashure, avuga ko yashavuriye umuvyeyi wiwe igihe yamenya ko agiye guhindura ishure. Nta rindi shure nigeze ncako kuva mw'ishure ryo kwimenyereza. Uko akaba ariko bivugwa na Claude Igiraneza. Niho hari abagenzi banje dukina, abigisha ni babandi nyene harahize imyaka myinshi. Na cane cane ko ntanguye umwaka wa nyuma w'amashure uhezwa n'ikibazo ca leta, singomba guhindura ishure. Uko akaba ariko uwo munyeshure avugana agashavu. Claude Bizimana ni umuvyeyi w'abana batatu, aba muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Aravuga ati: vyabaye ngombwa ko mpindurira ishure abana banje, ndabaronderere ishure ryegereye muhira. Abana biwe bahora biga kw'ishure rikomeye riri hagati mu gisagara. Jewe sinezerejwe n'akanovera k'inyigisho zitangwa n'iryo shure ngereranije n'ishure rya kera abana banje bahora bigako. Uko akaba ariko yemeza. Claude yafashe ingingo yo guhindurira ishure abana biwe bigako bivuye ku ngorane z'ibitoro zimaze amezi hafi 45. Ibintu bikaba vyarunyutse kuva mu ntango z'uwo mwaka. Avuga ko abana biwe umwe wese yasivye ibibazo 2 mu mwaka uheze. Ishure ryabo ryari kure y'umuhanda kandi ntibari gushobora kujayo n'amaguru. Uwo Serugo aravuga ko ari mu magorwa. Nubwo akanovera k'ivyigwa bitangwa kuri iryo shure gashimwa, dutegerezwa guhindura ishure dutore iryegereye umuhana, aho abana bacu bazoshobora gutaha n'amaguru. Kwitangira uruvyaro bikaba ivy'ubusa. Bamwe mu bavyeyi basa n'abaciye ubwenge baragiye hamwe bavugana n'ishirahamwe ryunguruza abantu n'ibintu, bagiranira amasezerano. Bakibaza ko batoreye umuti ikibazo co kwiyunguruza mu kiringo c'igihe kitari gito ku bana babo. Ariko kubera ko hatawunguruza abantu n'umwe afise ibinogo vyiwe bwite anywesha ko ivyo bitoro, vyabaye ivy'ubusa. Uwo akaba ari wo mwihwezo w'umwe mu bavyeyi baba muri karitiye y'igisagara ca Bujumbura. Kubera ko icizere co kubona amasitasiyo asubira kuzura ibitoro caheze, abavyeyi bahitamwo kwandikisha abana babo mu mashuri ari hafi y'imihana yabo. Mu bihe nk'ivyo, abavyeyi n'abana bizera ko abanyeshure bahinduriwe amashure bazomenyera, bakizera ko igitoro kizosubira kuboneka mu Burundi kuko ata juru rireka guca. Uko ryoba riruhishije kose, uko akaba ariko bibonwa n'umwe mu bavyeyi yihebuye cane.
Uburundi burafise ingorane y'igitoro haraheze amezi agomba kwire 45 bikaba vyunyutse mu ntango z'uwu mwaka. Ivyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye yama yemereye avuga ko ibitoro vyuzuye mu bikono ku kivuko i Dar es Salaam, ni ukuvuga mu gihugu ca Tanzania, birindiriye kuzanwa mu Burundi umwanya n'umwanya bifatwa na bamwe bamwe nk'uko ari ibirogorogo vy'umukuru w'igihugu afata nk'abana abanyagihugu b'Abarundi bafashwe mpiri n'indongozi ataco zinona. Abo mu mashirahamwe aharanira intwaro ibereye bama bandikiye amakete umukuru w'igihugu Neva bamusaba gutumako inama rukokoma ku kibazo c'igitoro anarondere imfashanyo y'abafasha Uburundi, ariko ntarota abikora. Co kimwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe, Evariste Ndayishimiye yemeza ko ingorane z'igitoro ziva ku bikorwa vy'abatovyi bo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005, hamwe n'u Rwanda rugomba guhamagarira Abarundi kugumuka. Ivyo u Rwanda rwama rwiyamirije. Umwaka w'ishure ukaba utegekanijwe gutangura ku wa 16 Nyakanga 2024 nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganji w'indero mu Burundi François Havyarimana. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.